We dada kama wanipenda we nipende, ila kuhonga sijui. Habari ndo hiyo wewe, atakubembelezaga sijui mimi. Mi sina muda wa kulilia mapenzi. Bakunzi ibiganiro by'Ikimamara TV twongeye kubaha mwaramutse namwiriwe bivanye n'umwese aherereye. Ni Illumine niyo kindi agiye niyo Mukimamara TV. Ushobora kwibaza ati Illumine niyo kindi cyangwa uwa niyo no musatuzaniye iki? Sinzi kuhava uco utangura bavuga ati ngo si bya bindi byababandi no. Tubazaniye umuririmbyi uri kuramuraba ushobora kwibaza ati mbega n'umurundi no munyamahanga ariko araja kubibwira mumenya ati ninde. Reka tumuhe ikaze muri studio z'Ikimamara TV cyangwa kuri micro y'Ikimamara TV kugira ngo ashobore kubibwira. Turabaha ikaze. Murakoze. Mwitwa bande? Sadat Boy aka Bwax. Abantu benshi bakunda kunyita aka Bwax ariko izina ry'ubusani Sadat Boy. Ni Sadat Boy mwamaze kuvyumva hamaze kuja ko Boy mkumva ngo izina ry'ubusani bivuze yuko hari ikintu ariko arakora muri industry y'umuziki. Ngira abakunzi b'umuziki muca muvyumva ni Sadat Boy aho ariko arakora ibijanye n'umuziki. Mvuze ko mukora ibijanye n'umuziki noba nihenze. Oya ntimihenze kabisa, turi mu by'umuziki nyene. Turiko turaza natwe turabe aho dushobora kugera mu bintu bijyanye n'umuziki, wanashaka wabandundi canke yo hanze y'igihugu. Ego muravyumvise Sadat Boy ari muri industry y'umuziki ariko arifuza kuduga. Sadat Boy mbega nk'abantu bo bariko barakubona kuri televiziyo yacu y'Ikimamara TV boshobora kukumenyera niyihe ndirimbo wowe umaze gukora kugira ngo bashobore kumenya mbe Sadat Boy ni? Ndafise indirimbo nyinshi ariko kuno mwanya ari indirimbo yitwa Amini niri kirabica bigacika ku rubuga rwa YouTube. Mbe washobora kuturirimbira Amini gatoya kugira ngo n'abatarayumva bumve n'uburyohe bwayo. Amini bado nakondesha moyo wangu, jua bado nakupenda sana. Amini bado nakondesha moyo wangu, jua bado nakupenda sana. Amini bado nakondesha moyo wangu, jua Sadati nakupenda sana. Naomba samahani kama kwako nimekosa, napopiga simu hautaki kupokea, napotuma message hautaki kuisoma, niambie kosa gani nililolitenda, au nipige magoti uamini nakupenda kwa uzuri uliona, unashika namba moja kwa mabinti wa kitaa. Amini umeumbika na zako pose. Vigenda mio style. Eti napiga makoti, napiga simu hautaki kupokea. Amini napenda nikuulize, kwa nini basi umeimba katika lugha ya Kiswahili? Kutokana na kwamba sisi ni wasafiri. Sisi tumeishi sana Tanzania. Tuna baadhi ya familia Tanzania. Sasa yani kuimba Kiswahili ndo jadi yetu. Yani Sadat ananileta anasema napiga simu haupokei. Sadat, kuberiki waririmbye ngo napiga simu haupokei, napiga magoti pale umesema hautaki kuona. Yani napiga magoti na au nipige magoti ili unielewe. Sadat ivyo mwabirimbye mwisonziki. Burya umuziki ukogwa mu nzira zitatu. Hari ibintu bishobora kukuba ko hamugahitamo kujya gusohora. Hari ibindi ushobora kubona ku mubanyo ukavuga ati ibi bintu sino bigira ibanga. Hari n'ibindi bikuzamo nka idea aha byaravanze ibyo byose uko ari izo nyabutatu yose iri mu kintu kimwe. Hari ibyo nabonye, hari byambaye ko, hari n'ibyo niyumviriye jewe nyene ndashira. Dufatiye muri iyo ndirimbo baravuze ati ndafukama hari ushaka mfukame kugira ngo ushobore kuvyumva. Mbega n'umukobwa waba ari kuraresha umutera imistari akaba yari byaranze ukacugenda gufukama uvuga ati none ndinde gufukama nzana amashurwe kumwe duhora tubibona kuri airport bakubisa amavi mugabo kuri mwebwe byo bavyari byarabashikiye. Oya ikintu je kitarigira kimbaho mu buzima no gufukama ariko ndabibona mu bagenzi. Abagenzi bangayitse. Ego Sadat nivyo iyo ndirimbo mwarayikoze kandi twumva umenga iri no mu muziki wa kera ariko amajambo na yariko arasirikira no munsi cyangwa n'ibintu tubayemwe no munsi. Mbega ugerageje kudusigurira iyo bari iyo ndirimbo yo nyene ufise cyangwa hari ibindi bikorwa mu mwari mumaze gukora? Ibikorwa biriho byinshi cyane. Ibikorwa vya mbere nahereye ko vyari biri kuri channel yico gihe barayinyivye. Bimaze kugenda niho nacanja ntegura ibindi bikorwa bishasha. Sinaye gusubiza ko biriya bikorwa vya kera byo byari byamaze kuhaca bijana niyo cyano ncamvuga ati reka negura ibikorwa vy'umuriro.
ibikorwa vy'iterabwoba. abahungamunga umuziki Sadat aravuze ati jewe barantwaye cano yanje canavuga ati sinoyicara ko ndafise intumbero ndabazaniye ibindi bikorwa vy'umuriro vy'iterabwoba ariko ntimujugumire mugume hamwe ni muri ya ntumbero nyene y'umuziki. Sadat mutangura ibi vyo kuririmba umuziki hoba hari intumbero mwari mufise cyangwa murafise intumbero? Intumbero yari iriho nimba atari ibanga bariya. Intumbero ya mbere burya umunezero mu mutima w'umuntu ni cyambere. Intumbero ya mbere kwari ukuryoherwa. Umuziki ndawukunda sana. Nta kindi kintu kiriho havuye ibi kujya nkeka umuziki urakurikira. Sadat ngo arakunda kurya mbe haryo ukunda kurya. Ibijumbu ndabikarira. Sadat yavuze ngo pale umesema nilikuwa nimekuuliza wewe ni Mrundi ama nini yani? Umesema wewe ni Mrundi pale? Mimi ni Mrundi lakini nimemixiwa babangu Mtanzania mamangu Mrundi. Ila nimekulia Burundi. Ndio maana unachonga Kiswahili mzuri. Yani Kiswahili kawaida yetu tu. Ama na mimi utaniambia na wewe nasikia unakichonga pale umesikia mimi nachonga Kiswahili mzuri? Hata una vizuri tu. Kwanza ilitakiwa uishi Kenya au Tanzania? Hapana mimi ni Mrundi hapana. Nitwabakuye muri ya mundu y'ikirundi turacyahari ko turiyizera tudakekeranya neza ko abarundi muri benshi mwumva Igiswahili naje murumva ko ngerageza muri commentaire mwavuga ati Irimine wewe wapi Kiswahili cyangwa ati uzotwongere nakandi. Sadat nivyo baragutwaye cyano yawe kandi hari amaze kuja ko ibikorwa bitari bike mbega ko hari abaririmbyi aba nabandi bakunda cyangwa abandi bantu usanga bakunda kuvuga ati badutwaye cyano zacu mbe nk'iyo bishitsi cyangwa kuri mwebwe byashikiye mwavyakiriye gute? Mu bisanzwe ikintu cyoroshe kwakira kubera ibikorwa biba byatwaye uburyo. Abamaze kujya ku ibintu byinshi kandi bitwara uburyo sikuvuga ngo ni ikintu cyo kuryohera ariko bivanye no kubera umuntu agitangura ibikorwa ingene biba bimeze n'ugwego umuntu ageze kubu hari igihe umuntu aba yatwaye ibyo ugira ingufu nshashya. Ubu rero ni ingufu sinzi wavuze ngo ni iterabwoba mugana igisasu. Mwumvise ko inyuma hari bisasu mbega hari video mwari maze gukora? Video n'ubu zirahari ariko ziracyari mu bahinyanyutse. Reka tubazanire bya bisasu kimwe muri biriya bisasu Sadat ari karakora uduhe kapera y'indirimbo nshasha uri kurakora kugira ngo bumve ni gisasu ni bombe which kind of ico gisasu batumve. Iyi ni misile. Ni misile mbe reka umadudu iyo kapera hanyuma ibindi ngira barajya kubimenya no muri comment mujeyo abakunzi b'Ikimamara TV ntimusamare ntimucikwe ivyo bibazo byanyu ibi cyangwa biriya ni bimwe mu ntege muba muduteye cyangwa kumenya mbe two bigenza gute. Tubazaniye Sadat no munsi ejo tuzobazanira nabandi hirya yejo hahise twarabazaniye nabandi ubu ni Sadat rero commentaire zanyu ni ngira kamaro kuri twebwe. Kapera kindirimbo hariho style nakubwiye hariho style itwa singeli. Style singeli? Ni style mu Burundi ndibaza ntibarayimenyera cyane abayizi barabantu b'Abaswahili. Nayo ubundi abantu vraiment ntibarayimenyera style bayita singeli. Style singeli niyo Sadat agomba tuzanira uyu mwanya nisa ntimucikwe mwumvirize iyo style ya singeli style tamenyera mu gihugu cy'u Burundi style yimva mahanga. We dada kama wanipenda we nipende ila kuhonga sijui. Habari ndo hiyo wewe atakubembelezaga sijui mimi. Misina muda wa kulilia mapenzi. Hata kumnyujeti misiwezi. Mambo ya kuchunguzana misipendi. Eti nikufumanie. Mi mwenyewe malaya nikwambie. Sieleweki dada nikwambie. Ila style. Ina maana ile nyimbo ya kwanza umeimba ulikuwa umemuuliza yule dada eti basi nipige makoti ili unisikilize. Lakini kwa sasa ukaimba eti mimi sijui kubembeleza. None ugerageze kuraba. Kuri kafasha amajambo gasa n'uyakurikiranye. Oya urabona ingorane y'umuziki ahaniri naho nubu kubera umuririmbyi ivyo byose nibishobora kumubako. Yo bari nk'isi muguyeko. Mwabyumvise ivyo ni ibintu tubona nivyo twibona ko nivyo twiyumvira ama tukabikora. Bivuze ko mu rukundo nimba no munsi uri kurabembereza we dada wewe sister nimba no munsi barako barakubembereza bagutera mustani uzoze kundwiza ndagiye kuvyiyumviriza uvyumve Sadat nimba je yakubwiye ati mbe mfukame kugira ngo
unyumvire uno munsi aciyaza kubwira ngo jewe sinzi kubembereza wewe ushaka kugumana ivyo bintu byawe uryohego uno munsi ejo ukarira nuko Sadati mbega niyihe ntumbero mwoba mufise kuri ibi bintu bijanye n'umuziki ibi murimwo mwifuza ko mwoshika kuki je ndifuza mwisanzwe ku muziki nifuza kugera kure nuko bivanye n'ahantu tuba turiko dukorera umuziki biba bitaratera imbere wanashaka ariko mu gihe vyoba ngombwa yuko babishira muri programme yuko umuririmbyi ashobora kugera kure bivanye no guhibongoza kwiwe je nifuza kugera kure ku bintu bijanye n'umuziki naco gituma turiko turagerageza guca ku nk'akaro kuri TV yanyu Kimamara kugira turabe yuko hari indi ntambwe umuntu yotera ku bintu bijanye n'umuziki nubuhe butumwa ku bakunzi bawe ku bandi bakunzi b'Ikimamara TV cyangwa ku bandi bantu bose ufatiye kuri intumbero mwihaye kuja y'uburirimbyi abakunzi banje genda babwira yuko ibikorwa biriko biraza ibikorwa ni byinshi ntibacike intege bagume badusapoti bagume bakurikirana Ikimamara TV ibintu byinshi biriko biraza kandi bizoca ahanye niho bazobisanga Sadati ni cyari ko nabibabajije ariko ndifuza kumenya mbega hari undi muntu mwa muri ko murakorana ku bijanye n'umuziki muririmbana donc ubu mwoba muri ko murakorana muri bijanye no kuririmba dufate nka collabo collabo ndafise collabo zishika kuri zibiri imwe nayikoranye n'umupeti wi Dar es Salaam bamwita Trade Music ingoma bayita Pesa nayo mwimisi tarambiranye murashobora kuyibona igiye ku rubuga haro n'indi nayo ingoma nakoranye n'umuntu we ntamenyerewe gose ntamenyerewe ari karatsi kuririmba urazi kumenya ikintu no kumenyekana n'ibintu bibiri bitandukanye ari ingoma zibiri nyene nagize featuring nubuhe butumwa ku barundi cyangwa abanyamahanga icyambere nabanza kubwira abarundi no gukunda ibintu ndundi wanashaka naho umuntu abari kararirimba ibintu kubera ibi bintu by'ubuhanzi turasakuza umuntu ashobora kurimba style yo y'umunyamerika barapera urabumva barigana abanyamerika abandi bakigana abagande bafate mu mugongo ibikorwa ndundi naho bokumva ico gikorwa atari kirundi na wanashaka ariko bakawumva ko uwo muntu ari umurundi iyi singeri ni nzira y'urusaku turagira urusaku hariya na hariya ko haro n'abanyamahanga badusakuza bagatwara ibintu byabo hariya bavuga abarundi kwanza dufatane mu mugongo niho dushobora gutera imbere abanyamahanga nabo baze nabo batwige ko hari ibintu byinshi dushoboye nabo badashoboye nubuhe butumwa ahanini butekeye muri izi ndirimbo zawe uvuga ati jewe hanini ndashimikira kuri ibi ubutumwa ni bwinshi kwa n'indirimbo ni nyinshi umva nk'iyo amini ubutumwa bwari mu rukundo kubera urukundo rurajya umutima abantu benshi gusa nibangagiye umwe burya ngaha ugire operation abantu mu mitima usanga batuntuye bamwe bari no mu gupfa acahaza iyo siwezi akaroro nko kuri siwezi guhendahenda harigiye guhendahenda navyo bigayisha urahendahenda mako ukaboneka umenga ufayi hariho yindi pesa iyo pesa nayo amahera nta muntu n'umwe atayakeneye aburyo tugiye kuraba ingo nyinshi imiryango myinshi rikirahura n'ingorane kubera pesa mwabyumvise guhendahenda cyane uwundi niwe yabivuze ngo guhenda igihembo cyangwa inyungu zo guhendahenda cyane ngo nagasuzuguro sinzi ko namwe aho muherere maze kubona iyo umuntu mukirigise cyane umwinginze cyane burya birangira gusuzuguye ko acabone intege nke zawe rero ntitugasuzugurike kuko no mu ntwaro bama babivuze abaturongo yati twirinde kwama tuzerinze turakora kugira ngo tugire aho tuvuye naho tugeze Sadati nawe nivyo rimwe avuga ati jewe n'ukuri no ku mitima igwaye mfuma nitanga basi mbe umucunguzi ndabazanira umunezero biciye mu ndirimbo hari mu Kimamara TV aho twari twabazaniye umuririmbyi Sadati twe tuza kurangiza kino kiganiro ariko ushobora kuvuga ati hari akantu ntavuze n'umwanya wanyu kugira ngo mugashikirize ntucikwe icyambere nuko ari igikorwa kirenze ibi byose nagiye kuvuga ari ibi bikorwa byose byaciye birasanzwe ku gikorwa kiriko kirategurwa kiri mu maboko y'umuhinyanyuzi sindamuvuze kizomenyekana kiri hanze ari igikorwa gishasha cyitwa Tunda iyo Tunda je sinibaza n'amabafura azosambuka kuri iyo Tunda
sinibaze ibintu aho bizogarukira vraiment ni ikintu kidasanzwe ko iyo tunda ndifuza yuko n'utaramenya azomenya kuri ico gikorwa hama inyuma yaho nobwira abadukurikira yuko bokwama hafi na Kimamara TV bame bayikurikiranye kubera icyako iri muri zimwe mu TV online ziriko ziduza abantu bakiri hasi tubitsa ko nko mwumvise umuziki cyangwa umudiho wa Sadati n'umudiho umeze nk'umudiho mu myaka yaheze hariho abariko barakura cyangwa abariko bari sununura mu myaka kenshi usanga bagenda bidoga ngo mbega ko umuziki wa kera ari wari uryoshe gusumba ubu kubera iki batatuzanira twatuziki twa kera rero badawe bamawe mwese ntimucikwe mukurikirane izi ndirimbo za Sadati nk'abashobora kubaza ati mbega twozikura hehe ntimucikwe kuko mugiye kubona aho muzozivoma bitabagoye kugira ngo wa munezero mwabura mu nkundo wa munezero mwabura mu ngo cyangwa aha na hariya mu mibereho muze wivomere muziki Sadati mbega nk'abashobora kubarondera cyano yanyu bashobora kubarondera ku izina rya gute Sadati boy uje kuri channel yiwe ya YouTube cyangwa ya Facebook cyangwa ya Instagram cyangwa n'ahandi hose wandike Sadati boy uca ubona ibikorwa vyiwe murakoze cyane ciao ciao